Izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Reka ndabaramutse inshuti bagenzi mwebwe mukunda ibiganiro bica kuri New Avira TV. Ubuntu bw'Imana bukomeze kubana namwe. Ni iby'igiciro rero kandi n'ivyiteka ntangere kongera kubana namwe. Ariko imbere yuko dutangura ni munkundire manze nshimire abantu mwamaze gukora subscribe. Murabe igiciro kuri twebwe, turabakunda. Hama nandi mutarayikora namwe muyikore kugira ngo tubandanye tubana muri no vyigwa, mubandanye muronka ivyigwa ku mwanya. Dushimire abadi ivyiyumviro biciye muri commentaire, biciye ku matelefone asanzwe, biciye ku magroupe ya WhatsApp. Mwese uhoraho Imana yacu ikomeze kubaha umugisha. None rero sinogenda ntashimiye kandi naba bantu mu birungikira abandi kugira nabo banezere. Abantu mu birungikira abandi kugira ngo banezerwe, namwe Imana nibaha umugisha. Tugiye kugarukana rero mu cigwa cy'ubutumwa bwiza n'ivugurura. Ntabwo iyi tuza kwiga ku bijanye n'ubuhanuzi, ariko tuza kwiga icigwa c'ivugurura. Turi kumwe n'umuvugabutumwa aba mu gihugu ca Kenya yitwa Pastor Professor Lake Sis. Niwe tuza kubana makino cigwa. Tubasabe kubana natwe, mugumane natwe kugira ngo mwumve ico mwema dusaba n'ico dukwiye gukora muri misi ya nyuma kugira ngo datanye na amahoro abandanye kuba mu mitima yacu. Mwese murahawe ikaze. Ibi birashobora kwica akayabaguka kabiriya. Umuziki w'isi urica akayabagu k'ibintu bya mpwemu. Urashobora kuvuga ati oya ndanezerwa n'umuziki w'isi ariko kandi n'umuntu w'Imana. Umviriza, akayabagu kawe ni gake, ntabwo wafunguye ibikwiye mu bya mpwemu kubera ko wariye byinshi mu byica akayabagu k'ibintu bya mpwemu. Umuziki w'isi urica akayabagu k'ibintu bya mpwemu. Icambere ca Samueli igice ca 16 ku murongo wa 23. Icambere ca Samueli igice ca 16 umurongo wa 23. Bibiliya iravuga, hanyuma uko ya mpwemu mbi yarungitswe n'Imana yafata Sawuli, Dawidi yahitana inanga agacuraranga, maze Sawuli akoroherwa agakira akiyumva neza inyuma y'umuziki. Iyo mpwemu mbi yahungabanya umwami Sawuli ikamuvako inyuma yo kumviriza umuziki mwiza ava kuri Dawidi. Umwese avuga ati amen ku ijambo ry'Imana. Igihe impwemu mbi yava ku Mana yaza kuri Sawuli, Dawidi yatora inanga yiwe akavuza, ukorerwa kukaza ku mwami Sawuli akiyumva neza, hama ya mpwemu mbi ikamuvako. Umwese avuga ati amen. Umuziki mwiza Dawidi yavugiriza umwami Sawuli warasohora impwemu mbi, hama umuziki mubi ugakwega impwemu mbi ndani y'abawumviriza. Umwami Sawuli yarafise ingorane, impwemu mbi yaramuza ikamuhungabanya. Umwe wese akandika akamubwira ati mwami, wewe ingorane ufise urakeneye kumviriza umuziki mwiza. Ndashaka kubwira uyu munsi abantu bakiri bato, bamwe muri mwebwe murakene kwandikirwa neza umuti nk'uwo bandikiye Sawuli umwami wa mbere w'Abisirayeli. Umviriza umuziki mwiza. Bamwe mwumva nabi, mwumva mutameze neza, ndimumva ingene mumeze, mwumva ubuzima taco bumaze, ntaco mwumva mushoboye mu buzima. Umviriza, ndakwandikira umuti w'indirimbo 20 zivuye mu gitabo cyo guhimbaza Imana. Zumviriza buri gitondo na buri joro n'igihe ugiye mu kazi kawe. Iyo mpwemu mbi ituma wimva nabi iragusohoka mu nzira ya Yesu. Umwese avuga ati amen. Umwami Sawuli yarafise ingorane, yiyumva nabi, yumva ahungabanye, yavuga amajambo nabi abwira abantu. Abantu bose bakavuga ati ikintu cyonyine gishobora gusohora ino mico no kumwandikira indirimbo nziza. Yatangura gushavura, agashavura, abantu bakomendera ngo Dawidi
inguririmba indirimbo y'ijana kugira amere neza kuko atangiye gushavura. Dawidi akaza agatora inanga yiwe, agatora gitari, akaririmba ngo Yesu n'umukunzi wanje. Wabona yarashavuye agatangira gutuza. Mwese avuga ati amen. Mwese avuga ati amen. Umuziki waramukiza. Ibyo bisigura ko umviriza abagenzi, umuziki urafise icyo ukora ku mpemu yawe. Umuziki urashobora kumva gutuma impwemu yawe yegera Imana, ariko umuziki mubi ukakujana kure y'Imana. Nico gituma nje kubabwira mu izina rya Yesu ko umuziki w'isi wica akayabaguka ibintu bya mpwemu. Ayo n'amajambo umukozi w'Imana akomeye cyane no mu gihugu ca Kenya yitwa Professor Leke Sis yavugiye mu bantu benshi na cyane cyane haraguyemwo ugwaruka, igihe yariko arabereka yuko hariho ibintu ushobora gufungura n'ibindi udashobora gufungura by'icarimwe, bisigura ngo kimwe kirica akayabagu k'ikindi. Imana itugwane cyane. None rero n'amajambo akomeye cyane abiki gihe badashobora gutahura, kubera ko urashobora kumviriza umuziki w'isi ukiyumvira ko ibi bizotuma uguma uri uw'Imana. Ntabwo bikunda. Ibi bisigura iki? Bisigura ko iyo wumviriza cyane umuziki w'isi, ibi biragenda bigakuramo impwemu yose y'iby'Imana, gutyo umuntu akisanga ari wenyene atagishobora kuba mu rusengero ngo ahamare n'amasaha 6, atoshobora kumara mu by'Imana umunsi wose, kubera ko uwo muziki waragiye urakuramo urakamura ibintu byose byari muri we byamutuma akunda iby'Imana. Mushobora kumva atega ibintu bishoboka gute? Ibaze umaze iminsi wumviriza z'amarap n'ibindi byinshi, ukagenda wumviriza ibintu bidundadunda mu mutwe, hama mu nyuma ugacuza mu rusengero bakaririmba ngo ntundengane mukiza we, ngo wumve uko ngari igenda buke buke, hama wamenye ibintu bikubita bikadunda, ntabwo ubwenge bwawe buzokwigira bukwemera ko ahantu araho ukwiye kuba. Nico gituma abantu benshi iyo bageze mu rusengero bashobora kwicara amasaha 2 gusa, ukumva bishakira gutaha, bakumva bishakira kwitahira, bagatangira guharura amasaha baraba programa ngo yatebeje. Ibi biva ku kuntu umuntu yamenyereye mu ndwi yose yagaburiye ubwenge bwiwe uyu muziki, bityo bigatuma ubwenge bwiwe bumenyera kuguma bwumviriza ibintu bitagira akamaro. Iyo rero utangiye kumva uri mu kibanza gituje, uri ahantu hatuje, ubu rero ubwenge bwawe ukubwira ati ahantu sahanje, ahantu sihomba. Ico gituma bamwe cabigira amatelefone, abandi bagatangura gusohoka, abandi bagasinzira, kubera ko ubwenge bwabo bugaburirwa ibintu bidahuye n'ivy'ijambo ry'Imana n'ivyo umwemu yipfuza. Mbega umuziki w'isi ni igiki ushobora kuduhamagarira? Kubera ko ujya muziki ukubita uhamagarira abantu icambere gutamba, wamara guhamagara gutamba hama ukabajana mu zino ngeso z'ubusambanyi, ibi rero bigatuma abantu bumviriza umuziki cyane, baca bakunda kunywa inzoga, baca bakunda kandi n'ibintu by'ubusambanyi, kubera ko uyu muziki nta kindi uhamagarira umuntu, nta kindi ukaburira umubiri wiwe, ukaburira umubiri wiwe kuja mu izo ngeso z'ubusambanyi no kunwa inzoga. Imana itugwanire cyane. Nico gituma uzosanga hari abaririmbyi, hari abasiguzi, hari abadiyakoni, hari abakozi b'ishengero bakomeye mbere bava gusenga bagahitira mu bino bintu by'imiziki, mbere bagaca bagira ko ugasanga n'abasambanyi n'abasuma n'imboregwa, kubera ko hari ibintu bagaburiye ubwenge bwabo bitigera bihura neza n'ibyamwemu. Imana nitugwanire cyane. Ndipfuza ko abantu uyu munsi dutahura yuko ivyo tugaburira ubwenge bwacu, ibintu tugaburira ubwenge bwacu nivyo bituma umuntu agira imico uyu munsi umubonana. Nabona umuntu akunda gushavura nuko akunda kugaburira ubwenge bwiwe ibintu cyane by'isi. None ikibazo twibaza uyu munsi, ikibazo nkubaza nawe, mbega umuziki uvugira mu nzu yawe ni umuziki ugukwegera mu byamwemu canke n'umuziki ugukwegeramo impwemu mbi? Mbega umuziki abana bawe bavuza? Mbega umuziki wo mubakanya avuza? Mbega umuziki abo mu rugo rwawe bavuza? Mbega
mbega uwo muziki utuma mpwemu aza muri mwebwe canke utuma uhamagara impwemu mbi muri mwebwe? Imana itugwanire cyane. Nico gituma dukwiye kuraba umuziki tuvuza aho tuba turi. Mbega mu modoka yawe uvuza uwuhe muziki? Ku kazi kawe uvuza uwuhe muziki? Mbega muri telefone yawe uvuza uwuhe muziki? Ekuteri zawe uvuza uwuhe? Mbere no mu mashini yawe uvuza uwuhe? Muri televiziyo uraba uwuhe muziki canke uvuza uwuhe muziki? Muri radio bimeze gute? Nico gituma dukwiye kuraba hirya no hino, tugaca ku mpande zose tukitegereza neza. Mbega ibyo tuvuza canke twumviriza bimeze gute? Nico gituma uzosanga hari abantu benshi bamira mu ngwara, bana mu ngorane bumva byo ntameze neza, ariko ndabibutse ko nababwiye umuti ni kumviriza indirimbo ziruhura, indirimbo zo muri kantike. Zijya ndirimbo rero nimba 20 mu gatondo, 20 saa sita, 20 mu ijoro, zazinye ngo muzisubiramwo, hamugiye ukazi kawe zumvirize kugira ngo bikunde umutwe wawe uruhuke, wakire ibyamhemu. Imana nitugwanire cyane. Ikindi naco, mbega iyo uvuza umuziki, iyo umuziki wawe uri kurawuvuza, haba mu modoka, haba ku kazi, haba muhira, mbega ugukwegera ku Mana canke ukwegera bariko barawumviriza ku Mana, canke se ugushira kure y'Imana n'abakumviriza gatumaja kure y'Imana? Nahawe mugenzi ho kugira ngo umenye ibyo uvuza, umenye n'ibyo wumviriza, kubera ko byinshi mu byo tuvuza ibi bituma bikwega mpwemu w'Imana muri twebwe canke mpwemu mbi muri twebwe. Nico gituma dukwiye kuraba tugasesangura igihe dutoranya urutonde rw'indirimbo, igihe dutora indirimbo tuvuza, tukaraba tukagenda buhoro buhoro, tukaraba ko ibyo tuguma tuvuze bitubegera kuri mpwemu yera. Imana nitugwane cyane. Mu nkundire duce turangiriza aha mu Baroma igice ca 12 turasoma umurongo wa 2 gusa. Haravuga ngo Abaroma igice ca 12 ku murongo wa 2, ntimushushanywe n'ivyiki gihe. Nifuza ko mutahurira ijambo ntimushushanywe n'ivyiki gihe. Iki gihe hari ibintu byinshi bidukwegera mu ngeso zidutandukanya n'Imana, ugasanga impwemu yaragiye ija kure y'Imana. Rero Paulo araduhana tubwira ngo ntimugashushanwe n'ivyiki gihe, yamara muhinduke rwose mugize imitima misha, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Kubera ko umuntu niyishushanya n'ivyiki gihe, ibintu tubona uyu munsi tukivuza ko ari byo dukwega. Nico gituma abarongozi b'ishengero baba mu ngorane z'abizera, ni kubera ko abizera bobo bashaka kwishushanya n'ivyiki gihe. Ibi bigaca bikwegera umuntu kuja kure y'Imana. Kugira ngo mumenye ivy'Imana, kugira ngo mumenye neza ivy'Imana igomba. Ibi rero Imana igomba nta handi umuntu abimenyera, nuko umanza kuba ugaburira ubwenge bwawe ibintu bijanye n'ivyamhemu. Ntabwo ibi ukwiye kubikora, ntabwo ibi ukwiye kubikora canke ntabwo ukwiye kumenya ubugome bw'Imana utamanje kumenya ivy'Imana igomba, utamanje kureka kwishushanya n'ivyiki gihe. Nivyo vyiza bishimwa bitunganye gose. Imana itugwane cyane. Ibi ivy'Imana igomba nivyo vyiza bishimwa kandi bitunganye gose. Ibi rero nta handi tuzobimenyera, nitumanze tureke kwishushanya n'ivyiki gihe. Izi mpanuro uyu mupasiteri karaduha tuzumviriza uyu munsi, twumve ko dukwiye kuzikorerako kandi akaba arizo zitugenga mu mico yacu iminsi yose na hose, kugira ngo ubuntu bw'Imana bubandanye buboneka kuri twebwe. Imana iduhe umugisha. Murakoze. Reka dusenge. Habwa icubahiro Data mwiza ko twemereye gushikama kano kanya tukiri bazima. Izina ryawe nirihabwe icubahiro. Utweretse ibyo ugomba ko tudakwiye kwishushanya n'ivyiki gihe, utweretse ibituma dutandukana n'impwemu yawe, utweretse ibitujana kure yawe. Nudukundire uduhe mpwemu wawe yera, aduhe guciga kw'ibi byose bituma twishushanya n'ivyiki gihe. Mwami Yesu Kristo ugiye kugaruka, uzosanga imitima yacu yarakwiteguriye kugira ngo uzotujane ahera hawe wateguye. Mu izina ryawe Yesu Kristo tubisavyemwo, amen.